Yeah, what's up people, what's up guys, bakunzi ba Blaise journaliste. Yeah, uno munsi twagendeye umwe mu ba artiste bakomeye cyane no mu gisagara ca Ngozi. Mugabo tukaba turi aho bitwa muri commune Gashikano. Yeah, uwo turi ni KG Production no kumuduhenda. Yeah, uwo turi kumwe nawe yarashobora kubidondora. Yeah, bro, welcome again in the house. Yeah, thanks. Yeah. Nick Dav, the Mafia, the Bad Gang, the Mr. Single. Nayo mazina bansiko benshi. Mr. Single. AKA the Mr. Single. Yeah, gisigure ko umusore yihanganye. Umusore atari ku isoko kamera. Karabaye none uvuze ko utari ku isoko bice bigenda gute? Ndi Mr. Single ngira ngo cyucyo. Ya nturagera rero. Cyangwa urageze gusa ntibikenewe ko hari ukurondera. Ati cyo kimwe bene nga. Turasana cyeka. Ya uno munsi rero ikidukoranije ngaha dukoranijwe n'akazi sanzwe nkora kamisi yose ko kugira ama debate cyangwa ibiganiro n'aba artiste batandukanye. Uno munsi rero ngaha mu Gashikano twahazanwe no kugira ngo dukorane ibiganiro n'aba artiste batandukanye. Uno munsi rero umuntu mwanya nyene tuvugana tukaba turi kumwe na Nick Dav. Ya Nick Dav nkuko dusanzwe tumuzi ni umwe mu artiste bavuga ari kijana ngaha mwiki gisagara gitoya ca Gashikano. Ya yoshobora kutubwira turazi ko afise ama projet menshi ejo bundi twaramwumvise ari ku maradi atandukanye ngaha mu gisagara ca Ngozi. Ya Nick Dav urashobora kutubwira mwino misi ama projet ufitanye y'abakunzi bawe ni nkaya? Ya icyambere cyo nkuko mwarimu bivuze nuko ndi umwe mu bantu bariko barafightinga cyatari ariko barakora yani ifise imizigo myinshi ifise indirimbo nyinshi ndiko ndakora cyangwa ndiko ndasohora zi vibing nyene byadanje zi vibing size ni imwe mu ngoma ziko za vibing byatari akapera gatoya kuri size mvuga Medita nk'ababuddhiste give me your hand niba nawe unkunda be mwereke kuri liste you wumvise muri gahunda so bivuga mu ba journaliste tifona babone ko ari we byose byanje arabotowe banyikira vibe ago krena kaza control beto aramenye unyongera kamundu utuma ngira vibration she's in my mind I want to be my size yo I want to be my size Yeah, to be my size. I want to be my size. Yeah, man. Umuzigo wa danje, umuzigo nanje bana. Ya yo song narayumvise iranyisha nene yayo mpamvu kuyinshuro ya kabiri nari nsanzwe ndaguhamagaye. Ubwa mbere twarakoranye ikiganiro abakunzi ba Blaise journaliste ngira ngo barakibonye kuri YouTube channel yanje kandi baragiye followinze cyane narabibonye. No musi nico cyari kigitumye ngaruka ngaha kugira ngo umbwira makuru yo song twarabonye kwirikira trending cyane ngaha muri industry ya plus 257. Ya nkuko re twamenyereye tubibona n'ahandi umuntu yo asohoye song arayikorera media tour. None wowe nk'ubu Nick Dav yo song yawe arayikoreye media tour ku maradio nyimba warayikoreye byagenze gute? Ya Blaise icyambere cyo nobanza kuvuga nuko muri music hari ibintu byinshi bitugora. Hari ibintu byinshi bitugora atari kuvuga ngo niko tutabonye ko bikenewe ugasanga urabona ko bikenewe ariko bivanye na n'ibyo uri urakora muri uwo mwanya cyangwa bivanye no kungene akanya ari gato ugasanga byose ntibabashije kubitambikizamwo na cyane kubizi nuko kugera zino saha Nick Dav Prince achipapa akimama muri industry ya music. Yani rero biragoye gufata njende umunyeshuri biragoye gufata ndi kwishuri nkacafata ingoma nka size nayisohoye ndayikurikirana kuntu nkora ama TV online nkuko ndiko ndabikora ndayamamaza ya biba bigoye cyatari niyo mpamvu usanga indirimbo yasohotse ibintu kaguma bigenda slowly kugira umuntu ayikorere promotion ikaze ugasanga biza kumutwara yindi time yani gusa kuri iyo ndirimbo size bikirategurwa video aho Jewina nawe ari mwe mu bantu bafise byo batereye kugira iyo video
cyapangwe gukorwa nkuko ashoboye kuba n'uwundi muntu ashoboye kuraba kino kiganiro akavuga ati ya Nick Dav uwo mwana wo mupeti reka ngira ikintu nterere kugira video zoze imeze fresh zoza no muzigo wa danger bro urumva rero kugira zino saha ibintu biba bikigoye kubera ko umuntu abari papa akimama yani urumva ko biba bigoye vyatari Blaise hari ikintu ushaka kubanza kuza ko gatoya nta probleme uno munsi ni deba yacu turi babiri hari ikintu ushaka kuza ya man nje ndi umwe mu bantu babaye vyatari ku rwego rwo hejuru kuryo wanashaka nawe tobitaho nuko nyene umugabo nyene amarira yiwe atemba aja mu nda ndaza amoso zawe karakoroka muyabona je ngo banibaza gute mzehe gute papa mwamufrowinga vyatare mumwemera imizigo yiwe muyikunda vyatare mugo umwana wiwe kweri akata kintu ya yushatse kuvuga so gushatse kuvuga nde kugira ngo abakunzi ba Blaise journaliste n'abandi bakunzi b'umuziki wa plus 257 bakumva sha Blaise numva mbawe vyatari imagine kugira umuvyeyi sivyo umuvyeyi yamara kwitahira bakavuga ko yanapfuye atamwana afise ya none uwo muvyeyi wawe nk'abo batamuzi dushaka utubwire ureke kuvugira mu migani yo barinde kugira ngo nyimbara bamukunda bumve ko yasiziraye Nick David umwe bahora bitwa Nick Dav yahora aririmba kera cyakwere uba uri umwana wiwe tuzi nyene wa Nick David yangira bar ingorane nuko baguma bavuga Nick Dav yapfuye atamwana afise Nick Dav ibiki nibiki yapfuye atamwana afise none je nanje baguma bavuge yuko ntari umwana wiwe bagomba bamunkure ko muzee wanje none Nick Dav turazi yabayeho mu myaka ya za 90 na gusa nta gihe kinini kirahera apfuye wewe none kuvuze uri umwana wiwe kugira abandi beshi bakurikirana Nick Dav basanzwe bamuzi wewe ushatse kuvuga ko watoye impano yaso kugira ngo kugira ndayivyure bareke kumwibagira bro amateka yakoze barayazi kandi baranamukunze sasa n'umuhungu wiwe ni bamuhera urya rukundo bahase wiwe hama nyene yubaka izina none abo gukurikirana kugira ngo babone yuko Nick Dav afise uwamusigariye mu kibanza nko gukurikirana yo gutora hehe ku mbuga izihe boshobora gutanga nk'umuhora kugira abakunzi ba Nick Dav n'abakunzi ba Blaise journaliste bashobore kuronkariye bashobora kugutora kuri FB wandika Nick Dav Prince Nick Dav Prince chatuyaga no kuri YouTube wandika Nick Dav Prince yego uhaciye ahantu chatuyaga yego chatuvugana vuba Nick Dav Prince ya urumva no ushaka kugushikira wese arashobora kugutora ngaho nta kanimero koko ari nk'aka WhatsApp cyangwa telefone umuntu dufata ari nk'umuntu akeneye kugufata mu mugongo ashobora kugucisha jene waza ko FB ihagije wanditse Nick Dav Prince chatuyaga byinshi inbox umaze kunyandikira kuri FB Nick Dav Prince chatuyaga ibindi inbox chatuyaga bro ibintu kagenda neza fresh ya Nick Dav yatubwiye byinshi byerekeye umuvyeyi we nibimwerekeye wotubwira ni izihe song rero ufise uteguriye abakunzi bawe n'abakunzi ba papa wawe n'abakunzi ba Blaise journaliste hariho ibikorwa byo bikiri mu gikoni uteguriye abakunzi ba bro hari umuzigo wa danger kwanza wo twawukoranye ankundiye namubonye menga ari quelque part ari mu micungara ankundiye ya nta problem arashobora kwegera ngaho fresh bakamubona yafise umuzigo wa danger aho abarindiwe kenshi babavuga ntidusenga abarinzi ewana turi mwaganja ibiki nawe no bize ya ure nazanye umuzigo wa danger gospel gospel bitayitara ewana iryoshe vyatari yiganye cyumwana na Blaise cyangwa ndorokasa cyumwana tuba turi ko ya agasonga twakisikara ibisho byata ya urashobora kuducishiriza kudatoya mu imbere yo kuducishiriza ko wanze urindire sister bava kwitwa gute kugira ngo abakunzi ba plus 257 n'abakunzi ba Blaise journaliste bamenye uwo turi kumwe neza na neza mu
ushobora kuvuga cyane kugira ngo Keza Umuremyi Chanel amazina ya Gustave ni ntajye ufise wewe cyane ni gospel ni ba Vestine na ba Dorcas cyangwa Tudon ya urumva wewe uruwo mwakuranye songe ni iyo songe wavuze ni gospel ya mwisho kuduha akapera muzigo wa danje nyene itara akapera gatoya kuko wumvise ijwi ryawe ya wari wicurikiriye maze urampumuriza ati mwananje ntutinye kuko ndi kumwe nawe ati mwananje ntutinye kuko ndi kumwe nawe bro none bishambukamya amazi birahagije mbega umukobwa mbega impano yewe sister none wari usanzwe ufise izindi songe umaze gukora cyangwa bwa mbere winjiye mu gikoni bwa mbere none ko ari talent ikomeye cyane yananje namubonye kandi ndavuga ati sha uyu muntu from ariko kutumumurika basi hari igihe bishika wewe wabuze kuri legend sivyo wabuze kuri legend ukaze muri ibyo bintu ugahura na talent sivyo ugahura na talent ukagati no talent kuri rande sivyo nawe waramwumvise ko nakubitira avuga ati icyo kibazo rero mu Burundi abaririmbyi baho twagikenya kwemera ko umuntu kuko kana kawunda ashoboye ni ibintu dukenye vyatari sasa nko mugakutana na D1 nk'akarorero bana kumwe nayo karavibinga muri no minsi mugakutana na D1 D1 akunda impano yawe akanayikunda vyatari sasa bamubwira ati D1 renje nagusaba ufasha wanashaka sobwa amahera we kuri kuraryubaka izina nanje ukaba wumva ko nshoboye fasha mu ndirimbo yanje uzotuma uvuga ngo ya agusa usaba wumve ko ari D1 yabivuze shamwa ko murayaga fresh haje uvuga ati ubwo iyo songe no ikugurira ho sivyo Burundi biraka akacha gusaba kuyikugurira aho kugira ngo agufashe nawe idugire sivyo icyo kibazo nico kiriko kiraba n'ahandi ho mu Burundi hari tara irenza hari amatara menshi mugabo urukundo creativity nibyo hagati y'abaririmbyi nta bihari ya sister none wewe tugerageje kumviriza urafise ama project yo gukora izindi songe bimeze gute ni uzozikorana cyangwa uzokorana na Nick Dav muri band cyangwa n'abandi muzojana kuraje ko ya Nick Dav watubwiye ko ufise ama project menshi ari mu gikoni yindi song yo twayumvise ni coming soon izindi zihari izindi zihari ni nk'izihe ushobora kutubwira kugira ngo ya hari indirimbo yitwa Decision akapera gatoya banza kingira ikintu ndayivuze Decision indirimbo turiko tokwana no mu star yitwa Beyond Chris n'umunyamwuga wahe ni NCS muri njya bisu cyatare muri gent mupeta fise ewa voice ya danje aririmba fresh ndimo twahise Decision nawe nyiracari mu gikoni kuri akapera ivuga ati wazanye revolution mu buzima bwanje uhanagura amarira narize muri pase yumva gute yazanye revolution mu buzima bwa hanagura amarira warize muri pase no ku rukundo rwagutwaye cyane mugano mvise n'aka gospel ucishamo ya man byose umuntu ababizi ya ni logic byose umuntu ababizi ni indirimbo twese Decision impamvu ntashatse kwivuga ko byinshi cyane ngo kayiririmbe cyane gose yani ni indirimbo ikimoto mushasha tugikora ikiri muri studio izindi nazo ziri mu gikoni ni nka ya navuga ko ari izo sije ko hari n'iyindi iheruka gusohoka itwa Ma Angel indi byoshe zyatari vibe kapera
ivuga ati my angel, oh my baby my angel, please you back my angel, bye with me my angel, come close my baby, yeah, I love you my baby. Namenyereye kaga situation, nabonye ko ari we ma motivation, I promise you kutaguchitinga, katira baba yaswa kulukinga, I miss kugutouching. Uyu munsi ndaperforminga, je nawe turafiringa, nakaga picha kawe ndagapostinga, ndebe babaja mukuntu bakalikinga, je nanje ndagukominga, kuri phone ndagukolinga, gira faster naniwe kuwaitinga. Respect bro. Ewa. Pampila vibe ya dance. Yo songera nyemeje kweri nkaye ngo igindi yo hani nyine. Ngo give me your heart nyimbo nko. Shaje birahenze kweri. Bo Nick Dav aratubwiye byinshi, aratubwiye yuko ni muririmbyi yakora mugabo bo nta buryo bukwiye buri sifiza afise ya management yijana, niyo mpamvu nk'abantu batwumva kandi bakunda umuziki wa Plus 257 bakwiye kugira icyo bakoze bagakora mu mufuko kandi yani bagakora mu mufuko kandi ikindi kintu so nk'aririmba tukagira urukundo duteranywe bro n'utujambo tujambo tw'urofa bumva ko bro ntwara agent oya kameme mu muziki yabaha amajambo kuko ahatuza abantu benshi Fiza na Satu biturazi byabaye ko Fabiro Baby Face bajya bose n'abantu bashobora gucreate bayitwa challenge cyangwa base mu muziki rero bya biremewe urashobora gucreate challenge cyangwa base kugira gusa mutume abantu bavuga cyane n'ibinyamakuru bironka ivyo vyandika natwebwe ama TV online dushobore kugira ico tueregana twebwe hatabaye ivyo natwe ntitujya seko musagusa bikarinda bikareka kujamwe jaruzi ngo mubigire beef nyene ya indi y'umwimerera ahubwo mubikore nkuko mubikora nk'akazi kuko we nanaka nitwumva abaririmbyi babiri bakomeye bo ngaha mugashikanwa mu mwacanye bizotuma mumenyekana na hehe ti mugashikanwa hariho abaririmbyi batumvikana bitume natwe abamenyesha makuru tubarondera cyane bitume natwe tujya kubera mwebwe ya mugani mu gihe muzaba mubikora atagwa nkoro rimwe ahubwo ari kugira mu create base ya muntu akagira basijaruzi y'akazi c'est comme ça yaba yitwa super critique akagira jaruzi y'akazi ya nubundi mu kazi kose nuko bisaba super gusika ba super critique ishobora kwinjiza amafaranga ya c'est comme ça ya Nick Dav twari kumwe ngaha na wa mudemu yitwa Chanel afisa aga sweet voice umunsi wagiriwe amahirwe yo gutumirwa ku radio ndagusabye uzuvuge cyane basi ya uzubahe vibe ibumeshe umuti aje avuga ngo numuzigo wa danje ya Nick Dav rero bo urashobora kuvuga ku bindi vyerekeye ama project yawe kamera ndibaza ntiwabihejeje kuko ndazi sibiki kuko abatazi umuhungu wa Nick Dav urumva papa wawe yitwa Nick Dav nawe witwa Nick Prince kwanza mzee Nick Dav King sio Nick Dav King yeah you know most son fils wiwe ajavuga ati abanyita Nick Dav Prince like King Prince yeah umwami n'umugani umuhungu na Sedong it's fine nawe umwami kazi tubwire nawe hari ubwo usanga uri umukobwa wa Nick Dav ugaca usanga uri umwami kazi kamene bo abakunzi ba Blaise journaliste twari kumwe ngaha na Chanel na Nick Dav Prince the mafia the bad gang Umuhungu wa Nikiza David nyakwigendera ya Nick Dav urashobora nk'abantu baba legend kamene we nk'umuntu ubona ufatira ko inspiration yawe mu kuririmba umuntu uvuga ati jewe ni imitanaka imitation ni nkande mu muziki ubona sinzi ko ari mu Burundi cyangwa aho hariho hose uwo ufatira ko nk'akarorero nkande we icyambere u Burundi imbere cyane music ndundi hejuru cyane sivyo no muri iyo mpamvu nta no kujya kure bro nja mu muryango aho umuziki wa Nick Dav Prince over wa Nick Dav King over je umuntu ufata nk'akarorero muri music yanje ni Nick David nyakwigendera
niwe urumva wigiye ko impano niyo mu muryango bayitwa tara ine ntawe yagiye musanga Sister Shanera nawe wewe iwanyu hasanzwe hari abaririmbyi mu muryango none wowe wavyadukanye gute ni impano wiwawe wadukanye ya nakuraje n'abazogukomoka ko ubipfurize kuba baririmbyi kamere rega nta mwuga udakiza tuzi benshi watejeje imbere kandi ubazwi bagenda hehe kuyora y'amafaranga bakayaza ya ibintu bikaguma vyifashe neza nk'akajambo reka gasunika rugi ibintu bishasha mwamugiye kuzanira abakunzi banyu abakunzi b'umuziki ndundi ni nk'ibiki nuko badutera intege bakadukurikirana Phoebe Urazeroi and Chanel tubona nyene karaba ibikorwa vyacu mukadushigikira hari vyinshi twiteguriye kubazanira kugira ngo tugume turyoherwa cool Nick Dav sweet voice we iryo jwi ryawe none ko rirenze no nkubu umuririmbyi yo guhamagara ukazura muterera chorus uwo vyemera reka nzobigukorera ntacyo hari benshi baba bafise amajwi agagara inkaya gwanje umenga twakuriye kubijuru ariko bifanye no wari we kamera oya urumva hariho amajwi y'abakaperi sivyo amajwi y'abakaperere ntashobora kuririmba chorus oya namajwi yo kurapa gusa bene ayo rabakeneye utujwi tworoshe nk'utu tw'abakobwa ashobora gutera ndaguhe nk'akarorero urazi umukobwa yitwa Ines Hagel yaririmbye mu ndirimbo ya kiri kwitwa My Story aramuzi mu ndirimbo yaririmbye This is my story ujya mukobwa ujya azi kuririmba amajwi arenga 28 amajwi yose aguma yahindura kandi ubu biramutunze kameme kuko bene twebwe dufise ibijwi bigagaraye iyo tugiye muri studio kuririmba hari amajwi bigora ko tugonda ijwi bigasaba ko dutuma ko bene mwebwe mwayoroheje mwakuriye muri korali ubwo muririmba neza rero bagitwa cultivate kuri mijwi ubwo mubandanya ama repetition fresh n'ana amazi menshi kameme kugira ngo bibandanye abitora umurongo Nick Dav nawe akajambo kagasunika rugi kamera cenoga nshaka nkebure gatoya cyangwa tugira ibintu tuyaze ku gatoya n'abaririmbyi bagenzanje yani wo muri aka karere sindonye ko ni kanaka ariko ndashaka dutahura ibintu kimwe twumve ko turi mu rugamba go kugira iki go gushaka gutera imbere sivyo tuge kugira jaruzi tuge kugira isaku atanu zidushikana tugire jaruzi y'akazi yani umuntu yashavurira Nick Dav yateye intambwe ntaratera wazobara umugabo kubera iki azobara kavuga ati David ijya ntambwe yateye jiho nokora gute kugira ndayitere apana kuvuga Nick Dav yateye intambwe ariyemeza ndiyemeza banakoze bro banafightinze nakare kuba kizina bisaba ingufu nyinshi za danje je nani wakunda kuvuga ati ni struggle in music yani rero shaka kubabwira ari umumizishe afise ibikorwa ariko arakora akabona mugenzi wiwe hari byo yakoze we atarashikira akagira jalousie simbi kugira jalousie oya from jalousie simbi ariko gira jalousie ibikorwa uvuga ati mbe intambwe yateye jo ryari no itera gute no cyahe nanje kugira ndayitere sivyo aho ndumva tuzoba turiko turakora fresh azochaza n'umuzigo wa danje kubera kiyangiriye jalousie acha gatereka nkompoze re gusumbya Nick Dav achaza n'umuzigo wa danje nanje ninumva yawuzanye wa danje bwa ati umupeti rero aramfise kwa mfise reka fighting vya hatari kugira nzane urundi rukobwa nyene gwa danje nanje ce nkuru rundi gwa danje sivyo muri yo sanse umuziki KG Paradise tuzoba twafise dukora indirimbo zimeze fresh erega burya atamuntu muri kurusha uhiganwa muri kompeta nawe nibaza yuko gutera imbere byo kugo sivyo ubanza gukompeta kugira ushobe gutera imbere yani rero tuko ndahamagarira abaririmbyi hano KG Paradise cyangwa NGZ kugira iki kugira jalousie ibikorwa
akagira ishavu mugenzi we apana kumugira ishavu ryari ryo kuvuga ngo yaramvuze ahubwo agira ishavu ryo kuvuga ati kijya kintu yakoze gute jeho no kora igisumba kijya yakoze ego ya nk'akajambo reka gasunika rubyoherekeresha abakunzi ba Blaise journaliste ni nkaka ya bro ndashaka urukundo rwa rukundo rumwe mwereka Nick Dav Nick David papa ya papa music ndashaka urwo rukundo mu ruzane mutwereke twese mugwereke n'umwana wiwe yani kugira umuntu abandanya abaha imizigo yadanje iremereye sivyo abo twita aba agent badukuriye batahure ko music cyangwe hano kwisara gufashanya ntiduhure ko ari agent yaryubaze aho kugira ngo agire icyo amfashe acavuga ngo ngo umuziki wanje ngo ndakugurira music ngurire kwe shakora badufatiye mu kene hari gusanga nyine wawudandaje ariko gusa ndifuza yuko uwo mutima wo hava hakaba umutima wo gufashanya yamani urebe ku banyarwanda turebere ku banyarwanda araza kuri hit new song imwe sivyo music imwe sha umupete aturuka mbere mu cyawo akaza muri music imwe akacaho umustar w'igihugu kubera iki bose bamufashije mugubu ndashoye kurungikira lenge ko nayirungikiye repro ntiyo ikandako mugabo akeneye yuko niyakora niyakora gasonga kandukira lenge nza kuca ndayikandako yani rero twagira urukundo tukumva yuko nabonye naho bateye imbere haro nabandi bateye imbere yabo batakiriho bagomba ari gusiga izina ryiza ko hari abandi bafashije ko hari abandi bamuritse shavyo bari ibintu biri ogisana ya sister wewe watubwiye ko ufise ibikorwa byinshi biri mu gikoni kamene washobora kuduha kapera y'indi songa atari je mwarimbanye na Nick Dav aya mashimye na yawe aya mashimye na yawe aya mashimye na yawe kura bibereye na donc we isonge zose uririmba ni gospel ni sawa kwikumira mu rusengero cyatuvuga kuti Yesu ashimwe amen we ntavyuzi Yesu ashimwe amen ukabakizwa bro mama ni nka pastorine nyimba pastorine navyo cyangwa no mu diakoni oya ni pastorine bro sha pastor burya kiragira famille so gusa basi ni umupastori w'umudamu ntacyo je nize kabiri mu ndwi urumva igifaransa sikirenga gusa woshobora kubahereza kameme nk'aka kapera gatoya kuko ntitwakiriye umurimyi twakiriye umuririmbyi twagi gerega ndagukumbura nubwo udasiba kunde konera mora nibaza niki cyaguteye guhinduka ndabonga ukaumude bonga nana kimwe cyanje udapinga nikinarose nkakisangiza cyangwa nabakugiye mu matwi oh my friend gihe cyawe kirahari oh my friend mugisha waura oh my friend gihe kirahari oh my friend siga uko mufitiye jalu iyo ni song yitwa gute bayita friend cyangwa fake friend bivuga umugenzi mubi nuwo ndi nyene akugenzanya sivyo fake friend cyangwa friend iyo ndirimbo niko bayita yego nuwo mwayikoranye cyangwa ni wawe gusa ani yagwanje ni sawa none Nick Dav uzosohora video ryari tuyitege video examen zigira zihere nababwiye ko ndumunyeshuri examen zigira zihere ntegura yuko examen ziheze cyo twinjira mu bijanye na shoot ya video yani twinjiye muri shoot ntiwomenye igiho izomara umwanya ungana gute muri production ariko bumve ko tugomba tuyikore video ya size ndimbo bakunze vyatari tugomba tuyibahe video zo bimeze neza ryamane warusi komero bakubona udu challenge abapetite b'abanyarwanda kazi
guturuka i Kigali KGL badukoreye aga challenge kuri sides yasonge yanyu kuri sides kuri massage byari ibintu rebe by'amateka hano tugiye turafashanya nkuko imagine umuntu ari hanze y'igihugu yamfashije yakoze aga challenge mugawe tuzi nanye urakigira kwine biki nibiki Nick Dav wawe nyine tuzi nanye wapi ugasanga nyene wapi gukora aga challenge ni ibintu nyene bigoye cyane ni solidarity bro ya gushikirana ya bakunzi ba Blaise journaliste uno musi twari kumwe na Chanera all the way from Gashikanwa City na Nick Prince umuhungu wa Nick Dav Nick Dav ngira ngo muramuzi n'umu artiste yakoze umuziki kera mu bihe bya bacanco amisi n'abahagana ba Christophe n'abandi bo tukaba tubasavye rero yuko kino kiganiro nibaze yuko cyabashimishije kameme ariko turafitiye ubutumwa bwa Planet Company nkuko twari babwiye na Mahinduka umumemere bo ni company ifasha abantu kububakira ikabakorera amafose boutique urashobora kubaha n'inzu yawe guhera muri fondation bakayiduza gushika iheze vyose barakora amadekoro y'imbere mu nzu barashiramo plafond bagasiga amarangi bakwimba amafose boutique ya vyose muravyumva ngira ngo murabizi iyo yari nka publicité ntoya ya Planet Company abo twari kumwe nabo ni Chanera na Nick Prince ya tukaba tubifurije rero umunsi mwiza abakunzi ba Blaise journaliste ntimwiyagire kugira subscribe ya n'abakunzi ba Nick Prince mubandanye muja kuri YouTube channel yabo ya Nick Prince Nick Dav Prince kuri FB ni Nick Dav Prince ya ibintu bikaca bibanyene hoje sana mubandanye mukurikirana kugira ngo ahacishije umuzigo mushasha mugani wiwe abandanye yabahaye kugira ngo ibintu bibandanye bitora umurongo ya stay tuned kuri Blaise journaliste TV.